nuko nakanya keza tugomba kumva ijambo ry'Imana mu mwanya watujanye, ariko shimye Imana ko mwene data Charles yamaze kusengera, kandi ndaze ku Imana yumvise amasengesho yiwe. Tugiye kurabira hamwe ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ishobora kuba ari gufi bivanye n'umwanya, ariko kandi ntabwo riza kuba ari gufi. Ijambo dufise uyu munsi n'amajambo Imana yaturungikanye adusaba kwitahura. Mbega umuntu yitahura gute? Ingorane dufise, umutwe w'iki cigwa, umuntu yitahura gute? Two kwitahura gute? Ingorane dufise mw'ibi bihe, abantu bitwitahura abo turibo. Reka tubanze twiyumvire. Imana yo mwijuru yaturemye mwishusho itandukanye n'ibikoko. Amen. Ibikoko bifise ingufu nyinshi, bifise kuroherana, bifise amakari, ariko nguko mwene data yabivuze jo, twebwe abantu twaremwe mu buhinga butandukanye, edayere turi special. Amen. Icyo ni ikintu cya mbere twotangura kwibaza, ko abantu turi ibintu bihambaye imbere y'amaso y'Imana. Number 1, ikintu cya mbere cyerekana ko umuntu ari special imbere y'Imana ni icyaha. Mu bintu byose Imana yaremye, byaravuze ijambo biraba, iragena biraguma, biba birabaye. Ariko umwana w'umuntu byagenze gute? Imana yasemwa akigoro, Imana yakoresheje ingufu zayo, maze ngo irabumba, iramutegura, imugira neza, ihejeje, ihumekera mu impwemu zayo, maze umuntu amufise iki? Ubugingo. Amen. Icyo ni ikintu cya mbere dutegerezwa kumenya, ko umuntu atandukanye n'ibikoko. None hari ikintu Satani atanezererwa, ni kubera iki mu miryango yacu harimo imivurungano? Ni kubera iki mu isi harimo imivurungano? Nuko abantu tutitahura. Icyo ni cya mbere. Bibiri itubwira yuko ngo niki kidutera imivurungano? Nibiduhimbara bigwanira mu ngingo zacu. Amen. Uko niko ijambo ry'Imana itubwira. Ibintu bidutera imivurungano nibiduhimbara bigwanira mu ngingo zacu, maze noneho mu nzu zacu, mu mibano yacu hakaca haba imivurungano. Icyo nicyo ngomba nkore ku mwanya kugira ngo turabe neza. Number 2, ikigira kabiri, hari ikintu kiri mu isi abantu bita demokrasi. Twebwe abantu bamenye Imana kandi twiyiza abo turibo, dutegezwa kurongorwa n'ubutware bw'Imana, ubwo twokwita autocracy. Maranatha. Demokrasi na autocracy. Tugomba kuba muri autocracy, mu butware bw'Imana, kuko Imana yaturemye turi special. Irakora, idutandukanya n'ibikoko. Reka rero inzu z'abamenye Imana ntitugendere muri demokrasi, ariko tugendere muri autocracy, mu butware bw'Imana. Amen. Reka turabe ijambo ry'Imana, tugende turabe mirongo mikeya idufasha twisunga muri kano kanya. Demokrasi yinjiye mu isi, kandi tuyitunga uko nyene, tujana n'isi. Zarinjiye no mu matorero, zarinjiye no mu miryango yacu. Ariko mu isi reka tubifata uko, ariko mu mashengero mu ngo zacu ntabwo bikwiye kumera gutyo. Mu ishengero no mu ngo zacu ntabwo bikwiye kumera gutyo, hategezwa kuba itandukaniro. Nagoma suri mu magatoyi dusome iri somo twasomye ubwa mbere muko tuje imbere. Dusome Itanguriro 1:2-7. Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga, n'ibiguruka mu kirere, n'ibitungano, n'isi yose n'ivyikwega hasi bigenda bikwega inda hasi.
Imana imaze kurema umuntu yamuhaye kuganza, icyo twokwita mu cyongereza dominion, imuha kuganza ngo amafi, ibyikwega n'isi yose, maze ngo biganzwe n'umuntu. Iki ni ikintu gihambaye, ni iteka rinini Imana yaduhaye iteka rikomeye, iduha gutandukana n'ibikoko, maze noneho iduha ubushobozi, ububasha bwo kuganza ibyo yaremye byose. Nuko Imana, yumvirize ngaha, irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi ngo irema abantu bari uburyo bubiri. Reka ndababaze, icyo gihe Imana yarema abantu bari mu buryo bubiri, hari ijambo na rimwe yigeze ivuga kuri uyu mugabo ngo wa mugabo ugize munini, wa mugore ugize muto? Haba namba. Hano ijambo ry'Imana rivuze ngo Imana irema abantu bari uburyo bubiri, bari uburyo bubiri. Muri ubwo buryo ntaho yatangaje ngo uyu ni mukuru, uyu ni mutoya. Ariko byaje kugenda gute? Icyaha kimaze kwinjira mu isi cyatumye umukenyezi acatakaza inguvu cyangwa ubwo buringanire yari afise hamwe n'umugabo. Bibiliya nivyerekana ngaho. Ariko igihe cya mbere byari bimeze, byari biringaniye, kuko nta Imana avuga ati wewe ungana uku uwundi angana uku. Ariko noneho mu nyuma icyaha cinjiye mu isi, umugore acaratakaza, hacaboneka yuko umugabo akwiye kugira gute? Akwiye kugira gute? Kumuganza. Ariko ubwa mbere byari okay, ariko icyaha cinjiye hacaba isezerano. Imana isezeranira umugore ko agiye kuganzwa n'umugabo. Reka dusome amajambo y'Imana twumve. Itanguriro igice cya 3 umurongo wa 16 dusome. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwama uvyara abana ubabaye, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota, nawe azokuganza. Maranatha. Twumvise gute? Umugore amaze gukora biriya kosa, maze agahendwa kemera, hano ingaruka yavyo yatswe ububasha, maze umugabo aba hejuru yiwe. Imana irabisezerana ati uhereye uno munsi umugabo azokuganza. Ari n'amajambo Imana ikoresheje kuko cyacinjiye abantu batumviye, maze uyu mugore acagwa muri iyi nkurikizi yo kuganzwa n'umugabo wiwe. Iki rero tukitegezwa kugifata serious, tutegezwa kugifata nk'ama abantu bo mu itorero ry'Imana no mu miryango yacu aho tubaye. Uyu munsi aricyo bita demokrasi ikinjiri ikadwebera no mu bakristo bakijijwe. Demokrasi bakayikoresha, bayikoresha gute? Batangura kwinjiza demokrasi yo mu isi, maze bakavuga neza ngo ho, ngo je ndi umusitanteri, ngo je ndi buramatari, ngo none wumva umugabo yose mu bakuru ndavuga uko ngoma nani ndafise ijambo, ngo ariko mu nzu ngo bigaca bingora. Demokrasi bakayinjiza mu nzu, bakibagirira ijambo Imana yavuze. Nuko rero abategetsi bo mu itorero ry'Imana bateza gusoma ijambo ry'Imana, bakumva bati turafise amasezerano. Inkurikizi y'iki cyaha byatumye dutakaza amasezerano, byatumye dutakaza uburinganire. Imana iravuga ngo ko wakoze ibi, muri umurongo wa 16, ko wakoze ibi uzovyara ubabaye, uzohorana inyota umugabo wawe, kandi azokuganza. Urumva ayo majambo irahambaye. Umukenyezi acaratakaza ubwo buringanire bw'umugabo wiwe, nawe aca ahabwa isezerano ryo kuganzwa. None uyu munsi hano twumvise ngo ab'isi bagerageje guhindura isabato y'Imana, ariko ngo dusaba Imana kugira ngo tubone imigambi y'isi. Niko bari n'ivyaririmbye. N'uyu munsi mu itorero ry'Imana, ingo z'abakijijwe bategezwa kuba maso, kuko Satani ahindura imikorere y'Imana agashyiraho imikorere yiwe.
ahindura imikorere y'Imana agashyiraho imikorere yiwe. Nimba Imana avuga ati umugabo azokuganza is forever and ever, Maranatha, ever and ever, forever and ever. Nukuvuga rero ko Imana yasezeranye iki kintu mu matorero y'Imana, mu miryango, mu mashengero mato matari imiryango yacu, dutegeza kumva iki jambo ry'Imana ritubwira, dutezo kumvira iki jambo ry'Imana ritubwira. Ntabe democracy ugombe kudomina. Uno munsi isi vuga yuko umwana kwanza, umugore agakurikira, umugabo akaza inyuma. Biblia niko yavuze? Siko yavuze. Umwana imbere, umugore akurikire, umugabo hari inyuma. Mbere ngo hariho n'ababegitonga muri iki gihugu, iyo afise imbuga yiwe ngaho cyangwa akayabu akagira ka gatatu, umugabo akaza inyuma kane. Iyo ni demokrasi tabaho. Kandi ugasanga benshi n'abakristo bavuga ngo bavuga Imana ariko ntibasoma ijambo ry'Imana. Kutimenya uko turi rero, kutimenya abo turibo bituma ingo zacu zisenyagurika, kandi twari tunze ukuri dushobora kurabira ko muri Bibiliya mu gitabo cyera cy'Imana. Maranatha, nuko rero ijambo ry'Imana niryo ritwerekeza kugira ngo tubone ibintu uko bimeze. Imana yaremye umugabo imurema muki, imukuye muki, mu mukungugu wo hasi. Umugore nawe ugira gute? Mu rubavu rw'umugabo ibanje gusinziriza iki? Umugabo imukora mu rubavu. Reka tugereranye, iyo twiyumvira, reka ndababaze, izi ndaraye zikora ivyuzi, zikora ibiraro ziva muki? Ziva muki izi ndaraye? Ivyuma biva muki? Mu butare. Umugabo yakozwe mu butare, mu vyuma. Tubaze twiyumvire, yakozwe mu butare, mu vyuma. Ariko umugore yapfuye mu rubavu, mu nyama yoroshe, ikintu gikereka coroshe. Ibi byose birasobanura hariho dominion y'umugabo, ariko Imana imbere ntiyavyerekana, ariko iza kuvyerekana mu nyuma. Kuko imbere yamuremye mu mukungugu, bisobanura ivyuma kuko biva mu mukungugu, ariko urubavu ruvuye mu nyama. Kugira ngo urubavu ruboneke, Imana yarakeba kumbura akababara Adamu, ariko yabanje kumusinziriza kugira ngo ikuremo urwo rubavu mu buryo Adamu atavyumva, ngo imuronderera iki? Umufasha. Maranatha, imuronderera umufasha. Reka twiyumvire kuri iri jambo umufasha. Nicyo gituma navuze ko tukwiye kuba muri autocracy, muri autocracy, mu butware bw'Imana. Umufasha nabyo bisobanura iki? Assistant. Mukivi umuntu ahari assista, araraba cyangwa agakora utundi dukenya. Nukuvuga umugabo niwe yarakwiye gukora ibintu byiwe byinshi mu rugo rwiwe, kuko niwe ajejwe ibyo bintu, ubundi n'umufasha. Nimwumva? Umufasha afasha aho bikenewe, aho binaniranye. Rero umugabo niwe yarakwiye gukora byinshi byose, umufasha nawe ati ndabona uyu muntu araremerewe, reka ndamufashe. Ariko noneho biracurika ngo umugore niwe akora byose, hanyuma akagomba ko umugabo ari wamufasha. Abonye ko biremereye, no, umufasha ashobora kwihagararira nkakarindira ko boss ari harya, agakora, hanyuma umufasha akavuga ati cyane boss akamuhamagara ati mugenzi ngwino ufashe. Umugabo rero niwe nyene byo, niwe akwiye gukora, hanyuma umufasha nawe akamufasha. Aha tugomba gusoma Bibiliya twumve umufasha bisigura iki. Ariko no munsi Satani aracurika ngo umugore nacuranguke, akore, ameneke, hanyuma ninabona akagongo genda umugabo matare kangufashe. Suko vyari kwiye kumera. Tugomba kugendera muri autocracy, mu butware bw'Imana, tukaraba icyo Imana itubwira. Yamuhaye umufasha, kuko Imana yari itegereje Adamu yari muhaye ubwenge bukomeye, ubwenge buhambaye, yarahambaye cyane. Iyumvire kuzana ibikoko kubicisha imbere ya Adamu ngo avyita amazina ntani. Bibiri dushingira intengo uko yavyise amazina byabaye uko nyene. Si Imana yavyise amazina? Imana so yise amazina ibikoko. Byaciye imbere yiwe ati uri imbwa wewe, uri nkende,
burakanyegeri uru ruvumvu byose nguko Adamu abyise amazina ngo bica bibuko nyene. Amen. Bumva uko kuganza Imana, ubwo bwenge yase muri Adamu bwari ubwenge bukomeye. Imana irafite itegerezo Adamu avuze ati yes ndashitse ko sukuvere nuko nyene. Bibiri ivuga ngo uko yavyise amazina niko byabaye bica biba uko nyene. Aha rero nagomba kubereka ko twebwe abantu b'Imana dutegerezwa kuraba imipaka yacu twisunze ijambo ry'Imana cyo riko riravuga. Amen. Umufasha ntibaremegwe, nitwe dukwiye gukora. Umufasha kaza mu nyuma kudufasha mu kuri kuye kuba, ariko biraramverse. Hari ibindi nabyo twita imico nki mu Burundi wacu, sinzi mu Bakongo n'Abanyarwanda, tugomba ko byose bikora umugore. Nawe ukicara uri umwami gusa. Hari n'abatarima bakagomba kurya barimiwe n'umugore. Umugore arimira abana 5 n'indamunda, umugabo akirirwa ku kirabo ngo tugomba kurya. Yashikavuga ngo ngomba ivyo kurya ariko atabikoreye. Ni wewe nyene utegerezwa kubirondera ko Imana nawe yakubwiye ati uzodurushe wiyumvire nawe uzoduranje kuruha. Umugore yarakwiye kwicara muhira, umugabo akamuzanira n'umuzigo amuzanira, nawe ari wo kurera abana no kuvyara gusa. Uzodurushe niyo masezerano. Umugore nawe avyararushe agirira inyota umugabo, hanyuma ganzwe nawe wa mugabo uzodurushe. Inamana ni urondera ukazanira umugore akiyicara ati harageze kunzanira. Uko niko byari bikwiye kumera. Ariko kubera iri terambere rigenda rigukurura n'ibindi byinshi, ivyo byose turavyirengaza ngo wa mugore utegerezwa gukora nanje nkore. Umugore ari wo kuvyara no kurera abana, hanyuma umugabo akiruka hirya no nakarima kadigingu no agashikirizwa te ifungurire mugenzi, ifunguri nezego. Ariko noneho no munsi twiruka twese, umugabo n'umugore. Iyo tutirutse twese ngo ntituronke ibitubumba udusanga bigoye. Ariko noneho niko biri. Urazi igihe turimo kidusaba inzu, kidusaba kubaho, kidusaba iki, ugasanga imibereho yacu ikwiye idukwije. Ariko noneho avye Bibiliya uko amasezerano ameze, umugabo yategezwa gukora, umugore akazanirwa. Umugore yategezwa kuba ari wo kuvyara no kurera abana, akama ari nk'umwamikazi yamikaye mu rugo. Ariko noneho ntibikunda kubera ibintu byarahindutse. Mugabo turavye Bibiliya kiri kuravuga, reka tukiraba dukura ivyo bita demokrasi, kugira umugore ntabe hejuru y'umugabo, kuko ari amasezerano. Icyo nishatse guhagarara ko umugore yamamenya ati ndafise isezerano ko Imana yavuze ati nzoganzwa n'umugabo. Amen. Icyo tugomba kukimenya mu itorero ry'Imana. Dusome hano Genesis tanguriro 2:24. Ndasoma nihuta. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira amukuramo urubavu rumwe, ahoma inyama. Ubwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore, amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwita umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bakabana ari umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bombi bagenda amenya, ariko ntibyabatera isoni. Hano cyo ngomba kuvugamo n'aya majambo abiri gusa. Imana isinziriza Adamu, imukuramo urubavu, hanyuma ihomeka inyama, ikoramo umufasha. Amaze kumwitegereza Adamu aravuga itangazo ati uyu nakara ko mu mara yanje, ni igufa ryo mu magufa yanje, azokwitwa umugore kuko yavuye mu rubavu rwanje. Iyo turi rero kuri autokrasi y'Imana, nta gipfusi kibaho. Nta gipfusi cyo gusekura umugore ngo uyu mugore ameze uko, ubusekuye ku rubavu rwawe. Tikibaho. Ubusekuye ku rubavu. Iyo ni autokrasi. Ariko muri demokrasi ndagusekura jeje ububasha ndi hejuru yawe. Oya, tugomba kugena muri autokrasi y'Imana. Urubavu rupenga fyonda wumve. Jya kugwara wumve, kubitanguye canke uje nkanda gusekura ngo wumve. Bakumva babaye. Umugore rero nakabavu kawe hano. Dushobora gusekura ingumu. Usekuye ingumu uba wikubise, kuko ngo baca barumwe ngo babumwe ntibakiri babiri babaye umwe, kandi nta muntu yiyase.
ubona umugore rero se kuri umugore ngumu aba yiyase nawe nyine ntirikunda ahubwo yo kwicumita nawe nakica kivanaho kuko babaye umwe ntibakiri babiri. None wumva ujya gusekura umuhe. Tugomba kujya muri autocracy mu butegetsi bw'Imana tukamenya imipaka. Uyu nakara ko mu mara yanjye nuko Adamu yabivuze kuriya eko twe ntiravuye muri utwo tura, ariko dushobora kumva iyo mvugo Adamu yakoresheje. Umugore rero ucumugerenya ko ari umuntu avuye mu rubavu hafi y'umutima, aho biyumvira ku mutima hagize igikwaburaho wumva ubabaye. Umugore rero ukamufata ko ari ikintu cyiza, ikintu kimeze neza, ikintu special Imana yakuye mu rubavu rw'umuntu. Burya tugiye turagereranya usanga bigoye. Kumbura uravye urubavu rw'umuntu rurashobora kwanga kuba urubavu rwiwe kuko urubavu rutakunze, ariko ari urubavu rwiwe nubwo bose kurana ngo muzingana gute, nubwo botemana n'inzembe n'amashoka, uyo mugore azokumana n'umugabo wiwe barera abana bakuze barinde basaze, ahandi biranka ko bifatana. None rero mukivi ari urubavu rwavuye mu mbavu zawe, akara kavuye mu mara yawe. Dutegerezwa kuba mu butegetsi bw'Imana kumenya umugore si uwo gukubita, n'umufasha. Mbega umufasha ikibavuze ati yewe numva uyu munsi nta mwanya, numva uyu munsi nta mwanya mugenzi sinza kuboneka, umufasha baca bamufunga. Umugore yaba afise haki yo kuvuga ati mutaba mbabarira muri aka kanya nta mwanya, ko yitwa umufasha. Ariko kubera yuko ari mu autocracy, ari mu butware bw'Imana, ndakira umufasha gusa no gukora cyakora kugira bose bagende bafashanye ko babaye umubiri umwe batakiri babiri. Bijya byose bica bihera kandi bakaba umwe, bagakora ibintu bimwe, bakagenda baringaniye atagomba guhahaza ubundi. Ariko mu butegetsi umugabo yamari hejuru ko risezerano Imana yavuze. Demokrasi mu rugo ikuraho icyubahiro cy'umugabo, bagaca bahama imikuba, imiyaga idahera ihuhuta. Iyo habaye demokrasi ibintu birononekara, na cyane cyane mu ngo z'abakristo. Nabivuze abantu bwa mbere, abagore ba kabiri, abagabo ba gatatu. Umugabo yarakwiye kuba uwa mbere. Reka ndabaha akarorero, reka twige gatoya akarorero gatunguma gutaha. Uyu munsi hano dufise abana, uyu munsi hogira umuntu akatugaburira indya ubunye nakazana ivyo kurya, turazi ko abana barashonje n'ibyo. Ubwo nyine ugaca duhereza ivyo kurya aba bana murabona kuva mu gatondo harabaje mu gatondo nicaye batakinyoye, tugaca duhereza ivyo kurya aba bana, maze noneho aho hasi ntavyo savye ngo pu. Okay, bigakubita. Uyu mwana aranyikorera kweri, uyu yariye ashobora no gutambuka ko yariye, none aza kunyikorera jewe. Ariko nizakubita pu je nabanje gutamira. Uyu ndamwirukangana ndaza kumurabira ibintu hajya, uyu ntamenya no kubindabira je ndiko ndagwa hasi. Ivyo tubanze tubyirabe na gato ngo umwana imbere, umwana ni gwanje nzi kumugera, nzi no kumuha, sishobora kumwibagira, ariko ngo umwana imbere. Ibi bishitse wocu jaye wo gutegura. Aba bose twe tuza kurabira mu nzira nabo bajandajanda banaga, ahubwo ngo ngongere ubaterure kuko ntibashobora kwiruka. Nuko rero dukwiye kuraba ibintu, hari ibintu usanga tugwamo tukabigwamo ko nyine ngo nibyo tukavyumva ko amategeko, ariko sibyo. Nibura nupfumurya uri kurarya hejuru uramumanyurira. Mugabo wanze uri kurarya hanyuma umumanyurira uwo mwana ntarira, ariko ubanze urye hanyuma ucumwa. Nubanze umwana hanyuma uze kurya mu nyuma. Ibyo bintu bisitse uragesera ushira hani imbere utehevya kubyabasha ntari bwaje, urabona kubera kibahoze bibe kwanza kugaburira jewe. Ibyo rero mu gihe cy'intambara twarabibonye batetse nabwo zana ninguka jewe zana, kandi ngomba bihoze ubanze ubishirajya bibanze bihore kugira nze kubiga nihuta. Ibyo byarashika byakubita kacanza gutora ubwana ngakata amakona nashika hari imbere kavuga nti turaruhutse rero ibwenge buragarutse. Kacamenya nti ndasurima kuza kuzana igitoki mu rugo, ndasurima kuza kuzana umumbati bukebuke nkawuzana, ariko uno mutuma uyu ndamutuma yariye yahaza guma yabiri yani ntacaza kumfasha, ngomba gukora hanyuma nkamukorera.
abana rero mu ngo zacu tise turabasembasayiza tuvuga ngo abana feste turabakunda ni kwacu, ahubwo tubanze kwishira imbere hanyuma abana tubakorera imirimo bakeneye. Kumwana nashobora kunkorera imirimo nje ndamukorera imirimo. Iyi ni demokrasi. Nacyo gitubona batuhagarara hejuru ngo ndahamagara polisi ko baravyigishijwe. Iyo demokrasi bigishwa ntikwiye kuba mu itorero ry'Imana no mu bantu b'Imana, ntikwiye kubayo. Tugomba kumenya icyo dukwiye gukora. Nubwo izi demokrasi zo mwisi zihari, ariko mu nzu zacu dukoreshe autocracy, ubutware bw'Imana. Ibyo bizodufasha kandi bizotwigiza imbere. Nta mwana twanka, turamukunda, turabakunda, ariko ntitubashira imbere ngo tubaterure, twame tubibigisha. Kandi mwabana ihangane, reka mutama banza fungura, turakugaburira nawe. Yaba ari kwararira tukabanza tukamuterera, tukamuha gatoye ku isahani burarya, mugabo tukabanza tukakira ushinga ntakabanza karya. Hanyuma umwana nawe tukamuti byo kurya byawe ngibi. Usanga mu byo kurya abana bagize akajagari, ugasanga aho biri ku meza bakubita ikimamiro icisombe n'ikisogoro, ikisombe n'icubushaza bakavangitiranya. Ona abana fese tugomba kubagera no kubigisha kugira ngo abana bamenye ko bakwiye kugamburuka. Reka tuje imbere gatoya. Hariho polisi y'Imana. Polisi y'Imana ivuga ngo nico gituma umugabo azosiga se na nyina akibara n'umugore we akaramata bakaba umubiri umwe. Iyo ni polisi y'Imana. Tugiye muri amategeko duhabwa n'Imana, umugabo n'umugore n'umwe nta kibatandukanye. Rero n'umwe nta kibatandukanye, nta wansi umubiri wiwe. Ariko umugore agaruke kuri rya jambo, umugabo azogira gute? Azokuganza. Ushobora kuba umugabo ngaha ukaba ufite n'umugore, umugore akaba afite abana 5, 6, hanyuma mubanye mu nzu kuko sentare yagushize ko amafaranga wewe bahanda gasozi wa mugabo ntacunjwirana wewe ntuvuga. Ahubwo muri autocracy urayazana mukicarana n'umugabo uti wabonye sentare yaduhaye ibihumbi 2 kuri babana ngibi, mwashira ngaho umugabo akarabati wow tugire gute? Maranata ati tugomba kuriha inzu amajana 7, tugomba kugura ibiryo by'amajana 4, tukuyemo 1,100, hasigaye amajana 9. None bigende gutega wa mugore we? Hari kibazo mu muryango wanje, numvise abagwayi hari Burundi, nawe narumvise mu muryango hari umuntu afite ikibazo. Muri amajana 9 dukoresha angahe? Amajana 4. Aya majana 2 ndayakenye kuyafashisha bari abantu, nawe yafashe aya ni amajana 5. Tugende muri kagafuko kacu dushiremo. Burya n'umugabo yoba tarakizwa uyaze mukayashira habona mukajenama, hanyuma maje gupanga ivyo byo gufashwa uti none gaye nkagenda umugabo ko nywa kayoga bigenda gute? Ereka naho umushira ari mu nzu yawe kandi n'umugabo arakuganza, none vyogenda gute? Uti none we vyogenda gute? Ukamubaza ibibazo bikaba ibibazo. Mfasha urabinyene vyo muri ko murajadirana, twabaye umuntu umwe titukira ngahe? None tube babiri muri iryo jambo, hanyuma kuri bibindi ntitube babiri, ntitube umwe. Tugomba kuba umwe kuri vyose. Hanyuma uti mugenzi we kunywa inzoga biracyakugoye, erega burya niyo ukoresheje ururimi rwiza rucyane nka ku kiraro ngo nawe wo ngo ko kaboregwe kawe ngo mbega ntuze we ugerageza kurondera ijwi riza kumuryohera. Ti yewe mushinga ntaye mugabo wanje biracyakugoye, witwengera biracyakugoye, nutugira urusha ngo gomba twari cyana rero ngo twiramane ngo nanje cyane twari cyana. No, mugira mugenzi ko bikikugoye rero fata kakajana nukuri, fata kakajana kuramo aya nayo jana kuri akawe, wa mugabo atayajana neza n'uduharuro tweza gashiramo. Ejo ukagenda kuraba balance ugasanga ya majana nariko iribaye autocracy. Mugabo kaza ngo barambaye ubwo butegetsi ngo rero unzoshira kikabya ibintu mirenjinike, nina keneye gufasha ibintu birangiye mbo turimo amajana 5 nawe ari hariya sha muzokwama mu ntambara n'ubukirisi bwa bazobusambura batangura kugutuka kwibarabara. Kombu yazane muganire umwere kuri nikitari kuri, ariko question mark kubera ko turi umwe nubwo twagize ibi. Agarutse jagasivuga ngo ngombirindi jana futi haro ni intambara ziri, aho ni intambara ziri. Abwete wa mugabo uri do urandomina ko kuri hejuru yanjye, ariko none haje muri ibintu abana tubashirehe
aha intambara zicaziza. Ariko mu bakijijwe ndazi ko ivyo bitaza, mu bamenye Imana ivyo ntibiriho. Ibyo bundi ndi hariya mu gihugu naratinya no kuvuga ibintu, ntinye no kuvuga ibintu byo kuvuga icyo mfasha nkaza numva umugenzi ati allo bimeze gute, ubwo none urafite icyo urya ntanye nkaca mfatiraho nye hari icyo bagomba unumbikire ngo yandakubaza ngo urafite icyo urya kandi amera mbada yafise mugabo singomba kumugora ntoya muri rusangi ndabona ko mfise icyo norya ngo ariko ngo none hano wo kugora ngo umufashe n'ibihumbi 2 ntivyo birahari none wagomba undukira ngahe ndindukira ngijana ngo yandakurukije na nitandi wow kaca ndabaja ndi wow naca mugira ku isi mukonyene ndi wow ntibikore mugenzi kaza mbona ngo genda kuri nani posta kaca ngira ngasokotokora 170 canka amajana 2 wow mu gutambuka rero ngiye hariya mu misozi ngahura n'abantu bariko barasega imvunja zirajejeta anteza amaboko kaca njomura hani nka mu 5,000 uri nka mu 10 mana n'uyu mukore yakoze igikorwa kinini kabisa. Nuko rero ibintu byo muri autocracy mu bakozi b'Imana mu nzu z'Imana nurinda no kuboboteza biripanze umunsi nashika mvuye n'urubutsi ndega ati none waragiye kuraba kuri account amahera ariyo ntintanda nja kuraba muri account ndabaye ibiki tinarakuye amajana 4 harya narakuye amajana 7 harya ati ibintu bimeze neza ati genda urabe ndagenda nti hari 105 ati nayo nyene kuko niyo yarahari ayo niyo yasigaye. Rero ibintu byose bigenda ku rutonde rwiza iyo hari umwumvikano mu nzu. Nta kibazo nagize cy'amafaranga, nta ngorane nagize ngo ngire gutya nkaza numva abana nabo kuri telefone ngo alo ngo muze ngo amakuru make ntina mahoro ngo hona muri ngo muraronka ngo agasoda ngo nakanyama iyo turosamera turakaronka ngo none ngo ntawo ufasha ngo gusunikire n'akambiro murinda kuvuga byinshi sunika hanyuma ndyohegwe umwangaze mbona arasunitse sinamuhamagaye ngo mba hirya icyo nkaza numva umuntu arampamagaye ngo mutamu ngo nanditse agakete ngo gidawe kuri posta nakumye mvyibushe kubera ni muri autocracy barabona ko nkennye ndahantu bigoye bagaca bamba. Rero iyo turi muri autocracy mu nzu zacu tugomba kurongorwa n'ubutware bw'Imana ibintu byose bigenda smooth, ariko banze bimenye wa mugore kuri munsi y'ubutegetsi bw'umugabo nudadaze ngo nuko ndi muri iki gihugu kivuga ibi oya ubwo uti ndazi mutama wanje aranganza ari hejuru yanyu ico banze ugikore uzurabe bizokurikira mu rugo. Kwimenya rero uko turi bituma ibintu byacu bigenda neza. Reka tugende muri Abefeso 5:2-4 Abefeso 5:2-4 dusome twihuta ngo madangize 2:4 dusome. Bagore maranata bagore mugamburukira abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu kuko umugabo ari wo mutwe w'umugore wiwe nk'uko Kristo ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Amen. Bibiri tubwiye iki ngo umugabo ni iki? Umutwe w'umugore, kandi umugore agire gute? Agamburuke. Urumvise? Iyo ni autocracy mu butegetsi bw'Imana. Umugore agamburuke yubaha umugabo kuko umugabo ari wo mutwe w'urugo. Ariko no musi byaracuritswe ngo umugore niwe mutwe w'urugo. Abakristo nabo bakaca bajana nako ngo niko ndakuri kurimo twege turongorwa na Bibiliya. Aya mategeko tuyumve bayavuga ariko munzi wacu ntituyaplike. Maranata munzi wacu tuyaplike tuyumvaho hiyo ariko munzi wacu ntabayo. Abagore mwubaha abagabo banyu nkuko tubaha Kristo ari wo mutwe w'ishengero. Umugore yitwa mu buryo bw'impemu niki? Ishengero. Nubona ngene barigereranije bakavuga ngo umugore yubaha umugabo wiwe kuko umugabo ari umutwe w'umugore, hanyuma ngo nkuko Kristo ari umutwe w'iki? Urumva izo nguvu zihari. Kurya twubaha Kristo ko ari wo mutwe w'itorero ngo abariko abagore bubaha abagabo babo kuko ari wo mitwe yabo, niko Bibiri ivuze. Ariko no musi barabicuritse
ngo abagore imbere, abana imbere, abagore bakurikire, umugabo inyuma. Twegere dutwarwa n'ubutware bw'Imana, tutegeza kumva ibi bintu. Maranatha. Mbe intambara ziva hehe? Mu biduhimbara. Satani azana agatera ikintu gituma kibahimbara, ukama mu nda ngo amategeko arankingira, agukingira byayi naho kugomba kubikorera mu butamenya. Icara nawe urabe Bibiliya ikivuga. Mugane burya ari umugabo arakitwe na wewe, ukananirwe n'umukontorora kuri iryo faranga, mukananirana ariko hagumye hari ibiyago, ibintu byose bigenda simufu. 2005 n'2008 dusome 2005-2008. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengera akaryigura, ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo, ngo aryishire ari shengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yigize gute? Yikunda. Maranatha. Ukunda umugore wiwe aba yikunda. Bagabo mukunda abagore babo. Majukumu yacu, polisi y'Imana itubwira gukunda abagore bacu ku rugero rwo hejuru, kuko ukunda umugore wawe agira gute? Aba yikunda. Nuko rero bagore mutugamburuke kandi mwemere kuganzwa ko turi mitwe yanyu, niko Bibiliya ivuga. Bagabo turi ngaha tugerageze mu buryo bwose dukunde abagore bacu mu rugero. Reka kumukunda sivyo byo kwibarabara ubona abazungu ariko barasomana. Bijya sivyo tugomba gukora mu mazu yacu. Bijya bariko baraduhenda nakajagari ka Satani. Bajya babara aba boyfriend n'aba girlfriend. Umugore n'umugabo wiwe bariyubashe, bijya ntavyo bakorera mu ibarabara. Gukunda umugore nguko bikwiye, nuko umugore atahano na hamwe yidodomba ngo hanananiwe, kandi uburyo bwateza utanga umugabo. Ugasanga umugore niwe afite amajukumu mu nzu, niwe ajya kuriha imbiri, niwe ajya kusuma, niwe agira gute, bakubaza uti wewe gute? Ngo je ivyo nabihereye umugore kabisa. Ngo jewe ngo ivyo gusuma nibiki ngomba zingene basuma ntavyo nzi. Warataye n'umurongo, ushobora kumara umwaka utazi muri shopping ngene ibintu bimeze. Nacyo gituma uzosanga bamuhaye amajana 3 yakubira ati hera bizo naze ngo wayanyegejesha, ngo yashiriye abiwanyu kuko utazi shopping. Shopping irazimvye, itegezwe kumenya umugabo akamenya atahabiragoye cyane mukajana n'umutereranya umuzigo. Nayo ubundi umugabo niwe yakwiye kwenda gashoppinga, akaza mu gitorori, agakubita mu muduga, akazana agacavuza agasone bi ashitse ajya mu rugo. Umugore akamanuka ku kagaza, imvuga kumanuka kutumanuka ku kagazi jewe. Ubundi agasohoka muri flat house, akaza yakingura umuryango, nawe wagize reverse, akabuti wakubise, akacamuna karugurutse gute. Ati wa kabona karuzuye. Sha mukumanuka kungaza amaruka agira ngo ariko aramwenyura ashika ngo ngo nawe wagakoze nuko bikwiye kumera. Yes. Hanyuma yagara kuri telefone muri mwibarabara ati alo umugabo wanje burya rero isosi itomati zo guhunga inyama ntazi ati watevye kumbarira ihorere mu minota 5 ndaje nico nagomba gukora ndagihevye. Urumva ko kantu nyene kamuguye neza, nico nagomba nkore ndagihevye. Gaca wirukanga muri 7 or 10 minutes bibi yuguru akarya kakabona ni uti ngwino utore za tomate akaca zitoro. Tu rero ndasubiye ku gikorwa nariko ndakora ko nticari emergency. Umukazi akati wow my husband is great. That's all you, but my husband is great. Kandi azokubona ko ukuri kose nta wundi mugabo azokuringaniza, kuko umugore agonze kubona ko umusevinze mu buryo bwose nta kimwe yiganyira, kuko niwe wahanze amaso, we wabona hanyuma akizigira Imana, niwe wabanza kuraba kuko ari izigira Imana ariko arakuraba cyane n'imfizi. Ivyo rero nitwabikora tuba dukunze abagore bacu ngo twikunda umugore wacu, abagore bacu ntibagwabire nivyo bashobora kuronka. Kubakunda so kubasomera kwibarabara, kubakunda so kuvyerekana mugwanye munda mwibarabara, biri mu mikorere yacu ya misi yose. Si ivyo umunsi umwe, ni mikorere yacu ya misi yose. Ugasanga umugabo ariko agwana n'umwana wiwe n'umugore wiwe imbere y'umurya muri saro, abana bariko baramuraba, agakubita imikwara atongana n'umugore w'abana bariko baramuraba. Wabuza aho uvuganira n'umugore wawe kubera kutoja muri park hajya ngo mucyo timugenzi ngo tugende mukaduga hano ngomba dushike hati ugacukatira kuri park tikwere ngomba tugire hobby hano.
mugana uti ariko rero yaje cyakusanye ngaha mugenzi ngomba ko tuganira hari akabazo numvise ejo kagombye kumbangamira ndaraba kukavuga bajya abana bacu bari harya none ngo tukavuganire ngaha mugenzi ikibazo kimeze gute ati jewe rero ndababazwa niki ndababazwa amwamwiyaguye wa mugabo nawe ati nanjye ndababazwa niki wejeje gukora ivyo bintu tunari gashatwokora iki ati jewe unkoreye ibi bizogenda neza nanjye unkoreye bizogenda neza mukabigana mugaca musanga mushikanye ahantu hamwe kwereka bisanzwe bikora nivyo byonyene buryo babazwa na biriya nivyo none ndabikoze ari kibazo nta kibazo nawe nivyo tugaca twigira mugenda muraseka muca kw'ishopu mukuzutse imbuti mugaca muntu mwasika muhira nta bana bazobona ikintu na kimwe ariko umwana azotangura kubaraba ati yo papa n'igisamba ameze nabi niyo narengana ngo ngo narabonye ngo papa ameze nabi nyina niyasohoka hanze ngo papa nguragowe kweli ngo mama ni ngorane kuri wewe urumva abana bakaca badusoma ntabwo tuba tumenya imipaka n'icyo turi n'icyo tujejwe dutegerezwa kuraba ingene tugera mu ngo zacu maranata reka tubandanye aho rero sagaciye mu bwaniko bikiye kumera 3 na 1 dusome nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata twabonye mu itanguriro 2 na kangahe 2 ngivyo biragarutse naje gituma abantu batugora tuko turabwira tuti isezerano rya kera rirahambaye tutegetswe kurisoma n'umwete igihe Yesu yakopinga amajambo ari muri Mariko 12 umurongo wa 20 n'icyavuga ngo yemwe Bayisirayeli ngo nimumenye yuko hariho Imana imwe yonyene n'uwo yatumye Yesu Kristo agiye mu gusura mu byagezwe 4:6 umurongo wa 4 ngo yemwe Bisirayeli nimumenye ko hari Imana imwe rudende yonsa amajambo akagenda korabora yavuzwe na Yesu mu isezerano rishasha aravugwa no mu isezerano rya kera Mose ariko arabigira Abisirayeli rero amajambo y'Imana ni meza hano rero 3 na 1 atubwiye yuko nico gituma umugabo azosiga se na nyina akibara n'umugore we akaramata bakamuga umubiri umwe nuko rero iyo autokrasi y'Imana ntaziriya ngo umuzigomba kwama ari inkokora mu nzu oya turumwe gusa iyo nkokora itegezwa kuhava turumwe gusa turafatanye gusa muri byiza tukabijadiriyana kugira ngo tubirengane neza muri bibi tukabijadiriyana kugira tubirengane neza muri byiza tukabijadiriyana kugira tubijemo neza tubirye neza tubigendemo neza maranata hashobora kuba ari abakobwa batarubaka ariko tuvuga amajambo y'Imana bagenda batoragura bagenda bumva abagore nabo n'abagabo bubatse dushobora kwikontorora duke mu ijambo ry'Imana burya n'umuntu usanga yagonda kandi akagoreka gutya oya nukagorono wese kubw'ijambo ry'Imana rivuze tube mu butware bwa autokrasi turongorwe n'Imana tuba tukibaye babiri tuba tubaye ariko umugore amenye ko aganzwa n'umugabo amwubahe amugamburukire nk'uko tugamburukira Kristo Bibiliya ivuze yuko ni umutwe w'umugore tumvise kandi ngo Yesu ni umutwe w'ishengero nuko rero icyo cyubahiro ijambo ry'Imana ritanga ku mugabo ducemere kandi byavuye kuki kuca umugore amaze gukosha ahabwa isezerano ryo kuganzwa n'umugabo ariko mu gihe cya mbere byari bimeze neza ubw'ibyo bagabo reka tugende neza abagore tugende neza bana nabo bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororoka wubahe so na nyoko ico nico cyagezwe cya mbere kiri mu isezerano maranata abana tuca tubagarukako mwumvise gutubashira imbere kwanza Bibiliya ivuze gutubashira imbere ivuze ati mwubahe abavyeyi banyu kuko no kuza kujagangira tutarajya rero bagaca bahera ko bakajya kandi badashonje banyu bagira isukuti banyu bajya jojo hari ntiwagiye bajya begeranye ibikanca byose bamye bajya mugabo bonye injya hajya bagatangura n'inkaba bose bakajaganga umutama ngo agera aja kuragasanga ibimamiro bimwe bimeze uko ibindi bimeze kuri bimeze kuri ariko bivuze ngo bana mwubaha abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororoka ntiyavuze ngo mwabantu ngo abana mubashira imbere cyane hanyuma umugore akurikira hanyuma nawe ukurikira oya abana mwubahe abavyeyi banyu honor your parents. Which commandment is this? Fifth, isn't it? Fifth commandment.
honor mama, father in order to live longer. Mama, father. Mama, oh father, mama. Nuko bigira niko tubwiye kubana naho iratweretse nyine dushobora kubarongora. Abana batwubahe. Si twebwe tugenda kubaha abana gutya. Mwabyumvise? Abana batwubahe. Ariko no munsi bwa Unyumva cyane umwana aramuhamagarira polisi. Urumva ari tukimubashe. Aba nibo twubashe. Nibo twubashe umva bitanyuranye. Biranyuranye autocracy rero mu butware bw'Imana. Reka tubirabire hamwe aba bana batwubahe. Twega abagabo dukunda abagore bacu, abagore nabo batwubahe kandi bamenye ko tubaganza. Maranata, ibyo si twe tuvyibwira, ni Bibiri bitubwiye. Nitwabigendera ko tuzomerane. Reka ndabwira akanyuma ngoma mpereze ko ndarangije umwanya watu ariko ndarangije pe. Akanyuma ngoma ndangirize. Muraza katwi kabagore. Ni kubera iki mutavuga nka twebwe? Kuma ndababaze ni kubera iki mutavuga nka twebwe? Imana yakuba mwaza kumva umugore avuga urujwi runini. Iyo mumwumvise avuga nk'ikigabo. Siko mwana muvuga. Ariko ijwi ryanyu Imana yari bahaye ngo murikoreshe mu kuvuga neza imbere y'abagabo banyu. Ni ijwi ryanyu ryama ryoroshye kumva. Uretse kubiza umugore akabwira kuri telefone. Uko kwese mwese muvuga ngasi ko muvugira kuri telefone. Telefone iranyoroshe ijwi ukamengurikiye muri amplificateur ukumva tuwe ni wawundi nahora numva avuga kuriya. Ijwi ryanyu rero Imana yarisizeho ngo ribe iryo kugorora no gutunganya imbere y'umugabo ikipuri kuraganira nawe. Ntabwo ari ijwi ribishe kumva mu matwi. Ni ijwi riryoheye amatwi cyane. Naguma ndababwira iki kintu mukibereye mu maso. Reka dusome mu migani basha. Dusome mu migani 25 murongo wa 11. Niho tugomba turangirize. Imigani 25 murongo wa 11. Imigani 25 murongo wa 11. Singovye ko batwenza ariko utwo tuntu twagumye tuza nk'udutwenza ariko ni ngombwa tu. Reka twumvire icyo rivuga. Ngo ijambo rivutswe mu buryo bubereye ni nk'amacungwa y'izahabu ari mu tujishano tw'ifeza. Maranata, ijambo ryose rivutswe mu buryo bubereye ni nk'amacungwa y'izahabu ari mu tujishano tw'ifeza. Ijwi ryanyu abakenyezi iyo muri ko murarikoresha ni nk'amacungwa y'izahabu. Imana yabahaye ijwi ryiza mukoresha muri kumurayaga n'abagabo banyu kugira ngo iryo jwi riboneke neza imbere y'umugabo wawe. Ntiriza rimeze nk'ikigoramange, ntiriza rimeze nabi, ukivuze gusa yumva n'irindi jwi. Rero ijwi murikoresheje neza mweka abakenyezi nk'uko Imana yaribahaye ngo ryorohe rivuge ryorohe mu matwi y'umugabo, nabyo rirabafasha ingene mubana n'abagabo banyu. Iyo umaze guhinduka ukagara cyane mu nzu ukagomba kuganza, ijwi ryawe rirahinduka ririkibaye iryo bagore ricarihinduka rikaba nk'iry'umugabo. Kuko ntazokwigira nezererwa n'ijwi ryawe. Ijwi ryawe ntazosubira kurinezererwa, azokoma yumva rigumye rimuhanda umengo riri hejuru gusumba n'igiwe. Ariko abandi bo hanze bazokumva ijwi ryawe rimeze neza kuko ijwi ry'abagore rirasa riragororotse. N'uwavuga ngo avuga rinini ryama rifise sense canke kunyoroka kumvikana birashusha amajwi y'abakenyezi. Nuko rero mufise ububasha bwo guhindukiza abagabo banyu biciye mu mvugo zanyu mukoresha, bipfiye mu buryo bwo kububaha. Umugabo umwe yari musitanteri, reka ndangirize kuri aka gastori k'umunota umwe. Yari musitanteri umunsi umwe tuko turatera inkuru aravuga ati ariko sha ubutware bw'abagore uri naho bugarukira ni kubera iki? Ati je ndiko ndifuza mu butware bwa musitanteri nubwo abanyagihugu bankunda abagore murazi turi benshi. Iyo rero ndiko ndavugana n'abagore bumva banezere ko bavugana n'umutware mugenzi wabo. Ati ariko ubutegetsi bwacu uri naho bugarukira gute? Atehera iyo badutumye ko mu nama tuzomarayo nka kabiri ntangura kuganya, ntangura kwibaza mbega nzojayo gute.
atari icyo nkora ndagenda n'ijwi ryiza ajya twicaye ku meza n'umugabo ati nkagerageza gukoresha ijwi ryiza ryoroshe kuko nti umugabo wanjye birangoye kujya gutwara si ikintu cyoroshe hari amanama ariko aravugwa ngo tuzomarayo kabiri ehera aba bana hano dufise abana 3 aha ndiko ndiyumvira ingene bizogenda kuko wa mugabo wa mugora hembwa amahera akayazana mu mfaso nakayereka umugabo maze bakayagera bayafise ari we yayakoreye umugabo niwe atangura ko kwishura avuga ati no ico si kibazo kugenda muri izo nama ubu umugore unyubaha ntushike hariya muri azira amanama ngo usambagure cyangwa ikora ivyo wigombera baragutoye uri mu butegetsi genda ariko umenye imipaka yawe ati rero jewe ndi musitanteri kazi canumva nezerewe kuko bivuye mu kanwa k'umugabo wanje ati nayo ubundi ngiye mvuga ngo dufise inama nzomarayo kabiri ngo ibikorwa byo mu nzu ngo urimenya ngo n'abana ngo ni ikindi cya kabiri nkora iyo mvuye ku kazi inshitse mu rugi wanje ati urabona ko twambara amapataro nk'aba musitanteri n'ibirato tugashaza n'amakoti ati nshitse sijya fayiri bijya bipapuro byose n'ibindi ndabisiga inyuma y'irembo si ukuvuga ngo yabitayeyo aravyinjirana ati amapataro ngakororera hasi byose nkambara nkaca nambara nk'umukenyezi mutoya imbere y'umugabo wanje ati nkaca nza kumbabura rero jewe nyene ati ngatangura kumubaza ati ndagushuhiriza amazi yo kwiyoga amugatangura kwidodomba wa mugore ndagushuhiriza amazi yo kwiyoga umugabo atoya ngomba yakanye no musa ati okay narundi ngerageza kwiyambura biriya byose ngoresha hari amwibarabara ati muhira nkaca mbunda tingabunda ngakora ibintu byose ngicisha bugufi imbere y'umugabo wanje yabibona nako yamashuti nakuye byose ngaca mvuga nk'umupeyizani umunyagihugu wo mu rutoki ati umugabo wanje turajyana muri ibi bikorwa byo musitanteri ati kimwe gusa ndiko ndumvira kuzobiheba nubwo bonsaba kwitoza nzobiheba kume ndonera kandi kazi kuko ndabona bijamwe amahinyu mu mibano yacu nubwo umugabo wanje atangora ndabona mu amahinyu kubw'ivyo ubutegetsi demokrasi zo mu isi zirabaho ariko abantu babona kuri nubwo bari mu isi barashobora kubona ikintu bariko baratakaza mu buryo bw'imibano rero mu ngo zacu tube makini twimenya abo turimo tubanze tumenye n'Imana yaturemye mu bushobozi buhambaye ikadukora n'amaboko yayo ikaduhumekera mu bubasha bwayo mpemuza tugaca twitwa abafise ubugingo tukamenya ubwenge bwo gutandukanya icyiza n'ikibi reka rero nk'abakijijwe tumenye ijambo ry'Imana ico ritubwira tugira imipaka umugabo abagabo bacu abagore mumenye ko abagabo baganza natwe icyo dukora no kubakunda ku rugero rwo hejuru atakintu na kimwe muja kwidodomba ngo murabutse nivyo tugomba gukora tukamenya abo turiho mu gikorwa cyo kuja mu ijuru mu miryango yacu tukamenya ko twifata bijya bitugwanya byo biduhimbara bigwanira mu ngingo zacu tumenyere tubigera buke maze ingo zacu zine amajuru matongo murakoze abumvise aya majambo Imana ibahezagire cyane dusenge data mwiza uwiteka ugororoka turakengurutse aya majambo meza twumvise amajambo dukebwe nyine tukwiye kubana mu mibano yacu tugendere mu butware bw'Imana kubwo butware buzoturongora buduhe guca bugufi twisunze ijambo ryawe urakoze kuri aya majambo twumvise urakoze kuri aya majambo twigishije yahezagire agira ikimazi mu matwi no mu mitima no mu bwenge bw'abayumvise tuvyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen.